Kuri uyu wa mbere amashuri yatangiye, ababyeyi bafite abana biga bishimiye ko leta yagabanije amafaranga umubyeyi asabwa. Buri munyeshuri yatangaga ibihumbi 15 ku gihembwe, ubazajya atanga 975. Abayobozi b'ibigo by'amashuri baribaza uko amafaranga make bagenewe bazabasha kuyabonamo ibitunga abana. Jean Bosco Nkurunziza n'umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabuga Catholique yavuganye na Assumpta Kaboyi. Uyu munsi twatangiye umwaka w'amashuri, ababyeyi bitabiriye n'abana bitabiriye, ndetse urabona ababyeyi bishimiye ibyo leta yakoze kugabanya amafaranga y'ishuri. Primeri ababyeyi bose bitangaga amafaranga yo kurya, batabaga nka segonderi byari mu 15. Uyu munsi nta mubyeyi utanga amafaranga yo kurya, atanga amafaranga 975 gusa. Urumva rero mu gihembwe rwose umubyeyi watanga amafaranga arenga 10,000, uyu munsi akaba asabwa 950, arishimye cyane. Ubu dufite ikibazo cya mbere nuko ibiciro ku isoko byariyongereye. Ibiciro ku isoko byariyongereye, umuceri uri kugura mu 1,300, ibigori navyo by'impungure biri kuri 620, bakongera kubikora bikarenga muri 800, 900. Mbere byari hasi kilo cy'ibigori bidakoye byari muri 400, bagikora kikagera muri 680 aho ngaho. N'ibishyimbo byari hasi, none umunsi kilo kugikura ku isoko ni 1,000, washyira n'umusoro birazamuka. Ibiciro byo ku isoko birahari, biri hejuru, washyira n'umusoro bikazamuka cyane. Irebye rero amafaranga yatangwaga mbere, yego ntibayatangaga bose, ariko nibura yabaga ari hejuru ho gato, nabwo byabaga ari ibibazo, ariko nibura ibiciro byari biri hasi. Bibaye byiza imisoro bayikuyeho, imisoro rwose bakayigizonera, imisoro ikavaho, yenda hari icyakora bakongera n'andi mafaranga makeya, nibura bikajya hagati ya 15 na 12 kuri buri munyeshuri. Jean Bosco Nkurunziza, umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabuga Catholique, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Assumpta Kaboyi. Mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bubahirije impuruza zo kwigaragambya baguma mu ngo zabo. Iyo myigaragambyo yateguwe n'amashyirahamwe anyuranye ya societe civile arimo La Lucha na Firimbi. Barasaba ko ingabo za MONUSCO ziva muri Kongo, iza M23 zigakurwa mu mujyi wa Bunagana zimaze iminsi 100 n'ikurwaho ry'ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwasabye abaturage kwitabira imirimo yabo isanzwe, bavuga ko iyo myigaragambyo itemewe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma Darius Sankari aravuga ko amashuri yose mu mujyi wa Goma afunze, akavuga kandi ko mu makartier amwe namwe nka Majengu abantu batangiye gusohoka no kujya mu mirimo yabo. Muri quartier ya Buhene haravugwa intugunda. Nyuma y'amezi 3 badahabwa imfashanyo, impunzi z'Abarundi batuye mu nkambi ya Rusenda bahawe amafaranga yo guhahisha. Imfashanyo yatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Barasaba ko imfashanyo bahabwa yongerwa kubera ko ibiciro ku masoko byiyongereye kandi bakaherebwa igihe buri kwezi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Amafaranga izi mpunzi zaronkejwe n'ayo kwezi kwa 7, ukwa 8 ndetse n'ukwa 9, aho buri mpunzi iri guhabwa amafaranga angana n'ibihumbi 58,500 by'amakongomani by'ayo mezi 3. Izi mpunzi z'Abarundi ziri muri inkambi ya Rusenda zaherukaga guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa mu kwezi kwa 6, zigaragaza yuko ubufasha zahawe n'ishyirahamwe rya PAM buje zari zugarijwe n'inzara. Twirigwa inzara, tugakorogera ubuye abana ku mugoroba, akaba ari byo turarira. Mu gitondo twazindikira ruguru kwa Gasombe bakadufata ku nguvu, twamanuka dushikiye muhira abana bagashonza bakabura icyo barya, twarondera intuze, twarondera turengarenga, tukagabura abana irengarenga butufata atana amavuta atani gatanu bugari buriba kugira abana barayiko bubaho gusa. Misigaro Emmanuel no mubyeyi ufite abana 5 avuga yuko gutinda guhabwa inkunga y'amafaranga yo guhahisha bituma binjira mu madeni adashira. Twari tubayeho nabi, amadeni, inzara, batuzanira amahera igihe cyarenganye ntacyo tumarira na kimwe. Bana bararwara inzoka kubera kurya nabi, amadeni menshi banaduha tugasigara n'inzara itwica n'ubundi.
reba n'ubu tugiye kumara amezi 3 tufise inzara. Umuntu umwe yapokeye ibihumbi 58,500 nyumvira mu mezi 3 ingene y'amahera yatunga umuntu. Manirakiza Fabiola ni impunzi bo muri village ya 5 yo mu nkambi ya Lusenda, afite abana 6. Asobanura ko nubwo bahawe amafaranga y'amezi 3 yo guhahisha ari makeya bitewe n'uburyo ibiciro byaduze ku masoko. Agafuko k'ubufu kagiye ku 45. Udafite 45 ntugura agafuko k'ubufu. Umvo ikigozi cy'ubufu cy'imyumbati cyageze ku mahera 700. None wumva tubayeho guta umuceri n'inote ya 2. None ibyo bihumbi 70 badobona umva nawo yaroha ntacyo yamaza na kimwe. Twese ni inzara gusa n'ubundi nukuri mu mahera narose nta na kimwe amariye kuko n'ubu umwana wanje ntazokwiga. Umwana wanje ni n'ubundi azohangayika aza kurondera ya magoma twatumaze ko n'imisi 100 zisigaranye. Izi mpunzi ziri guhabwa ubufasha bw'aya mafaranga y'amezi 3 zirasaba ishyirahamwe rya PAM kuzajya ribahera inkunga y'amafaranga yo guhahisha ku gihe. Nibaje baderetse ukwezi kumwe kandi batwongera amahera urabona ko inga zaduze. Inga zaraduze nadufite turima nadufite tukora iki. Ndumva agomba kutwishyizanye n'inzara. Turagerageza tukafata amafaranga yunguka. Ni nayo impamvu iyo hageze gupokera usanga duhereje abagirane abo tusubiza kubera zijya nyungu tuba twararonse. Ugasanga 5,000 uvyunguka 7,500. 10,15 rero aho hose tuko turabona ko turi gukorera abakomersa. Dushaka ko niburi nkuko irire tubona ko byahindutse mugerageze mudusubirize nk'ukwezi ku kwezi niburi hoho byopfuma. Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya PAM ntibyadukundira, ariko amakuru dukesha bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko impamvu PAM yatinze gutanga ubufasha byatewe n'imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO yari imaze iminsi ibera mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, bityo bigatuma amashyirahamwe ya HCR na PAM atabona aho nyura mu kuza gutanga ubufasha kuri izi mpunzi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mu Burundi urwego rw'abashingantahe mu gihugu rurashyira mu majwi icyemezo cyo gukuraho urwo rwego rwari rumaze imyaka irenga 100 rushinzwe kurangiza amatati hagati y'abanyagihugu basimbujwe abahuza mu makartier no ku mitumba barahiriye kurangiza imirimo yabo ku wa 4 w'icyumweru gishize Kigali. Pierre Claver hano nkuru. Jewe bawisezene jewe ngenda Masudi jewe zoya Efrate. Aba ni bamwe mu batowe ngo baba bahuza mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi bariko bararahira bafashe idarapo ry'igihugu mu ntoke kugira ngo batangure amabanga yabo. Abatowe mu gihugu cose bangana n'ibihumbi 43,650 bakaba batowe ku mitumba n'amakartier arenga gato ibihumbi 2,900. Ku mutumba umwe hatowe abagera kuri 15. Abo bose barahiye imbere y'abatwara amasentere y'intango mu makomine yose agize igihugu. Bafise igikogwa cyo kunga gutatura amatati no kumvikanisha abanyagihugu mu kibano. Ivyo bavyemeye ko bazobirangurana ubwira igihe barahirira gutangura ayo mabanga. Ijwi rya Amerika ryumvirije bamwe mu bagiye kuba abahuza mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke. Guharanira ukuri n'ubutungane kuri bose. Niyemeje gutunganiriza abazobitura bose ataco savye kandi ntaravye ubuzi. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Atungimana yabatekereye impanuro. Ejo azoza kumbwira turya umuhaye aragutunganiriza. Rero ndabasabe mutunganirize abene gihugu ataco mubasavye. Ntimurabe ubwoko, ntimurabe idini, ntimurabe igitsina. Abo bahuza baje gukuraho burundu urwego rw'abashingantahe mu gihugu rwari rumaze imyaka irenga 100 rutatura amatati mu kibano. Utwara urwo rwego rw'abashingantahe bafutswe Adrien Sibomana abona ko ubushingantahe arakarangamutima kadashobora kuzimangana. Ubushingantahe ari umuco arakaranga, ibyo navyo ntibifutwa canke ngo bishigweho n'itegeko. Akarwanya amacakubiri n'ibindi byose biteranya abantu ataraba nkuwundi. Urumva nawe yuko bashizeho sentare nshasha yibiriye ku mutumba cyangwa yariyo yose kwiye mugenzi w'umushinga ntahe tabifuzwa
ubushikiranganji bw'ubutungane bwerekana ko hari itandukaniro hagati y'abashingantahe n'abo bahuza. Ubwo rwego rw'abahuza rwegukira ubwo bushikiranganji bw'ubutungane ndetse rugiye kuba rumwe mu nzego zegereye abanyagihugu zica imanza, ubudashimye rwaciwe nawe bakamuha uburenganzira bwo kwitura sentare y'intango. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yagiye gushigikira abo mu ntara ya Cibitoke gukorana umwete mu gutunganiriza abenegihugu cyane cyane mu byerekeye amatati y'amatongo, bikazotuma amatati menshi agabanuka, buryo za manza nyinshi zari zisanzwe ziri mu masentare y'intango no mu yandi masentare zibone kugabanuka. Ivyo ntibinyura abashingantahe bo bemeza ko igikorwa cabo n'ubu kitazohagarara. Ngubu twofatana mu kanigo ninde yobuze umushingantahe kuvuga ati bangwe erega amatati yose burya ntaherera muri sentare. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ku rwego rw'abashingantahe hari igihe barenga akarimbi bagakora nk'amashami yigenga canke abagwanya ingingo za leta. Abatavuga rumwe na leta nk'umugambwe SNL wowo ubona ko abahuza arakaryo k'umugambwe uri ku butegetsi ko kwigarurira ubutegetsi bwose kuva hasi gushika hejuru. Uwo mugambwe utanga akarorero ko mu ntara zimwe zimwe nka Kayanza, Ngozi, Muyinga na Bujumbura Rural hari abaturuka muri uwo mugambwe bankiwe kwitoza. Umushikiranganji w'ubutungane yavyamiriye kure asaba abatowe kudakorera imigambwe baturukamwo. Umukurambere wo muri urwo rwego rw'abashingantahe yiganiye ijwi rya Amerika ko atari rya mbere urwego rw'abashingantahe ruca mu ngorane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1943 ababirigi bakoroniza Uburundi barinovye abashingantahe bishiriraho sentare zabo. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 naho abayoboka umugambwe Iprona wari ku butegetsi ico gihe nibo bategwa gusa. Uwo mukurambere asigura ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 wahoze ari umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza yavyunyuye ategeka ko atamushinga ntayo subira kwategwa. Mu myaka y'ibihumbi bibiri intwaro y'umugambwe CNDD-FDD iza yanka urunuka ubwo rwego. Ubwo mukurambere w'umushinga ntahe ubwo rwego ni ntasubirizwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika. Washington, ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika. Tugize ku gihe cy'imikino, mu mukino w'intoki wa basketball ikipe ya Axel Mpoyo yatsinze ikipe ya Steve Haguma Intwari mu mukino wa All Star Game wabaye kuwa gatandatu cy'umwaka gishize muri Beka Arena i Remera i Kigali. Jean-Claude Munyandinda. Buri kipe yari igizwe n'abakinnyi 12. Mu ikipe ya Axel Mpoyo usanzwe akinira ikipe ya Reg Basketball Club, abandi bakinnyi bari barimo ni Adonis Fila, Kendo Lamar, Jean-Jacques Wilson Shozwa byose n'umukiza, Thomas Cleveland, Olivier Shaka, Armel Sangwe, Eric Kaje, Pascal Niyonkuru, Hubert Kabare, Arnaud Nkusi na Thierry Munyeshuri. Umutoza w'iyi kipe yari Benson Ogola. Ikipe ya Steve Haguma Intwari usanzwe mu ikipe ya Patriot Basketball Club yari irimo kandi Dieudonné Ndizeye, Ntore Habimana, Steven Perir, Angel Belbelek, Justin Witonze, Tom Kota, Ari Kazingufu, Espoir Aganze, Frank Betoji, Trésor Muteba na Olivier Turatsinze. Ikipe ya Steven Haguma Intwari yari yowe n'umutoza Henry Mwinuka. Uyu mukino warangiye ikipe ya Axel Mpoyo itsinze ikipe ya Steven Haguma Intwari amanota 126 ku 116. All Star Game niyo yashyize akadomo ku mwaka w'amarushanwa ya basketball mu Rwanda. Amakipe ya Reg Basketball Club mu bagore no mu bagabo niyo yegukanye ibikombe bya shampiyona. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 wa gatanu w'icyumweru gishize yakubitiwe akanyafu muri Libya ubwo yatsindwaga n'ikipe y'icyo gihugu ibitego 4 byose kuri kimwe. Ni mu mukino ubanza mu majonjoro ya mbere mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Maroc mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 23. Ikipe y'umutoza Yves Rwasamanzi yatengushye abanyarwanda mu gutsindwa nk'idahari, nyamara abakinnyi be mbere yo guhaguruka i Kigali berekeza muri Libya bari batangaje ko biteguye kwitwara neza. Uyu ni umunyezamu Adolphe Hakizimana. Tumeze neza, twiteguye neza, byaratworoye ko abatoza bagerageje kudufasha
birashoboka bitewe n'igihe tumaranye tumeze neza nta kibazo tugomba guprova yuko hari ikintu dushoboye kandi bishobora no kudufasha kubona umwanya muri equipe nationale nkuru tugiye hariya tugiye gupambana ku buryo hari ikintu gikomeye tuzagaragaza. Modo ni nziza, navuga ko ari nziza uko buri umwe wese arisanga muri mugenzi we, turumvikana kandi dushyize hamwe muri rusange. Ndizeza abanyarwanda yuko turi tayari gutanga ibyo dushoboye byose. Abayobozi batuganiriza buri munsi batubwira yuko tugiye guhagarara abanyarwanda bose muri rusange, dufite kwitanga uko bishoboka kose kugeza ku mwuka wa nyuma. Umukino wo kwishyura hagati y'u Rwanda na Libya uzabera kuri stade Huye Butare ejo kuwa kabiri. Ikipe izashobora gusezerera indi hagati y'amakipe abiri mu cyiciro gikurikiraho izahita ihura n'ikipe y'igihugu ya Mali. Tukiri umupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi bakuru yahuye n'ikipe y'igihugu ya Guinea Equatorial mu mukino wa gicuti wabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Muri uyu mukino wabereye muri Maroc, Amavubi y'u Rwanda yaguye miswi na Guinea Equatorial banganya ubusa ku busa. Mu ikipe y'u Rwanda hagaragayemo amasura mashya arimo umunyakote d'Ivoire Gerard Gohu. Uyu mugabo w'imyaka 33 yamaze guhabwa pasiporo y'u Rwanda kugira ngo akunde abone uko akinira ikipe Amavubi y'u Rwanda. Gusa hari bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bakurikiranye imikino y'uyu musatirizi bavuga ko nta kinyuranyo yigeze agaragaza hagati ye n'abandi bakinnyi b'imbere b'Amavubi bamaze iminsi itari mike bashakisha ibitego ariko bikababera nk'umuzi w'ibuye. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Mu Burundi umupira w'amaguru Aigle Noir iri ku mwanya wa mbere by'imfata kibanza nyuma yaho Messager Ngozi itsindiwe na Flambeau du Centre ku cyumweru cya nyuma cya shampiyona y'u Burundi. Desire Hatungimana. Muri iryo higanwa ry'Uburundi umupira w'amaguru umugwi wa Kayanza United wari waramutse ugendera Burundi Sport Dynamique ntiwashoboye kuronka amanota 3 arondera. Iyo migwi yatandukanye inganya ubusa ku bundi. Iryo nota rimwe Gustave Niyonkuru amenyereza Kayanza United ararishima naho yari yipfuje 3. Twaje no kurondera amanota 3 ko murabona muri classement twari muri Big Sport aho twifuza gusubirayo. Tuvuza 3 ariko twagerageje byanse nako twasatiriye biranka ariko dushima n'iryo ko turi hanze. Mu mugwi wa Burundi Sport Dynamique kuronka intsinzi bisigari nko kurondera umuzi wibuye. Niyonkuru Jomayine awumenyereza arizera ko intsinzi bifuza ntiziboneke atandi zova atari mu bikorwa. Arizera ko vuba ibintu bizohinduka. Mu ngino zikurikira tugiye gutegura kandi turuhande rw'ubusatirizi kugira ngo turabe ko tworonka ibisindo niho hakigoranye cyane. Mu zindi nkino zabaye umugwi wa Flambeau du Centre uherutse gusezera Al Ittihad yo muri Tripolia mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo waraweretse Messager Ngozi ko ubu batari ku rugero rumwe mu kuyitsinda ibitsindo 3-1. Uwo mugwi wo mu ntara ya Gitega naho akiri kare umurindi ufise no gusubira kwiyongera igikombe watwaye umwaka uheze. Olympic Star nayo muri kino gihe yifashe neza yirahiye Buja City mu kwitsinda igitsindo 1-0. Interstar yari ikumbuye intsinzi yatsinze Atletico New Oil ibitsindo 3-2 mu gihe uwo mugwi w'Umuyinga ari wari babanje gutsinda Interstar ibitsindo 2-0 mu gice ca mbere. Tigre Noir yanganije na Bomamuru igitsindo 1-0. Rukinzo inganya na Musonga tubusa ku bundi. Vitaro yatsinze Magara Young Boys ibitsindo 2-1 nayo Aigle Noir itsinda Top Junior ibitsindo 2-0. Uwo mugwi mu ntara ya Makamba waciye ufata by'agateganyo ikibanza ca mbere cahora mu Messager Ngozi. Muri basketball naho kuri w'Imana niho hatangura ihiganwa ryitiriwe incungu z'u Burundi. Ihiganwa rihuza imigwi iri mu cicaro ca mbere. Urukino rwa mbere wahuje urunani ruzoserukira Burundi mu nkino zo kurondera itike yo gukina inkino za Basketball Africa League BAL na Aigle Noir. Urwo rukino uwo mugwi w'urunani wabaye wa mbere mu Burundi warutanguye nabi cyane. Agace ka mbere karangiye iyo migwi inganya amanota 19 ku yandi ija kuruhuka urunani rufise amanota 40-37 ya Aigle Noir. Vyose byahindutse mu gice ca kabiri c'urukino aho urunani rwigishije basketball abakinyi ba Aigle Noir. Muri ico gice ca kabiri urunani rwinjije amanota 68-19. Urukino rurangira urunani rufise amanota 108-56 ya Aigle Noir. Aroni Kagaba amenyereza urunani aremeza ko bariko baritegura bikomeye. Amenyesha ko ihiganwa bimirije itandukanye n'iryo mu Burundi. Kubera ihiganwa rya BAL bisaba ibintu byinshi, amastrategie menshi kubera abakinyi b'ubuhinga bakomeye baruta abakinyi bacu ngaha. Cyo gituma usanga n'imenyerezo ya BAL n'imenyerezo yo ngaha bidasa. Keneye ubuhinga no kumvisha abakinyi ingene bo bigenza na cyane cyane mu mubiri no mu mutwe kugira tubumvishe ingene bo kwitanga n'ingene bashobora kugira lo collectif. Igice ca mbere cyo kurondera itike y'izo nkino za BAL izobera i Kampala muri Uganda kuva itariki 25 gushika 30 z'ukwezi kw'icumi. Urunani rukaba ruri mu itsinda rigizwe na Matelo Magic yo muri Zambia, City Oilers yo muri Uganda, Hawassa City yo muri Ethiopia na Army Basket Club yo muri Tanzania. Umugwi w'urunani mu ntumbero yo kwikomeza nk'uko amategeko y'iryo higanwa avyemeza bakaba bazifashisha umunya Espagne Alvaro Calvo Massa n'umunya Cote d'Ivoire Ajahi Barou.